imvura kwa amashamba gashuha ariko ese Maria hindi kundu umwe haranira umwe abandime kundu umwe haranira umwe abandime. Diaspora inasinzira. Mu gisagara ca Cape Town kiri mu gihugu ca Afrika y'Epfo, abarundi baba muri ico gihugu barenga 400 baritavye ibikorwa byo kwibuka imyaka 31 iheze nyakwigendera Perezida w'u Burundi Cyprien Ntaryamira ahitanywe n'isanganya ry'indege aho yari kumwe na mugenzi we w'igihugu c'u Rwanda bavuye mu nama mu gihugu ca Tanzania. Ibirori vyabaye ku muhingamo wo ku munsi w'Imana byari bigamije kwibutsa abarundi baba muri Afrika y'Epfo yuko amajambo yasizwe avuzwe na Cyprien Ntaryamira bari bakwiye kuyazirikana no kuyagendera mu buzima bwabo bwa misi yose kugira ngo iterambere ry'ingo n'iry'igihugu rishoboke. Samuel Ndayiragije, umukuru wa Diaspora Ndundi ku rwego rw'isi, yari yifatanije n'abo barundi muri ivyo birori byo kwibuka Cyprien Ntaryamira. Mu butumwa yashikirije yagarutse ku karangamutima k'ijambo ryo kugarukana no kugendera discipline ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu Cyprien Ntaryamira mu gihe yimikwa asubiriye Perezida Melchior Ndadaye yaraherutse kugandagurwa mu mwaka w'igihumbi 1993. Samuel Ndayiragije yibukije abo barundi ko bakwiye kugiranira ubumwe mu butandukane bwabo bakanafata iya mbere mu bikorwa by'iterambere ry'igihugu bakanirinda ivyo byose byobacanishamwo kuko ngo diaspora yunze ubumwe idasinzira kandi y'ibikorwa arico ishira imbere. Yasavye abarundi bose baba mu mahanga kwirinda ibibacanishamwo yaba amadini, iby'imigambwe canke amoko. Ni diaspora iharanira ubumwe, urukundo, ibikorwa n'iterambere. Ubwo bumwe ntibuzopfa bushobotse mu gihe abakozi b'Imana tutagerageje gukora ibishoboka byose ngo babe ikintu kimwe. Wa mumezere marehe yagiye. Murabona abantu bose umwe wese afise umugwi ayoboye. Kandi je nagomvye ko bakomera amashi kubera iki? Kuko barereye Burundi bongera amashi cyane abo bantu. Bari gushika ngaba bakiryamira ntibabijemo none murabahemba so kwitanga. Bari gushika ngaba bakavuga bati ubwoko bw'Imana nyubwombe buzimire ntangorane. Mugabe yemeye kwikorera umusaraba wo kugendana na Kristo ngo bamugendanire bamukorere wegeranya abashoboka bakorane. Kandi rero ni vyiza ko umwe wese akoze ibyo ateza gukora kugira ngo bitahure. Abakozi b'Imana abarevera barimo ni bande? Abarevera pasteur, turaba abarevera pasteur, revera pasteur. Okay, Benjamin nawe we voilà. Narababaye cyane ndasubira ndababara gose mbonye muri Etats-Unis aho abakristo bagenda mu ishengero bakagwana bagakubitana imigere kabisa ngo umunsi kanduka mu ishengero kandi bose bari bagiye kugira ane gusenga. Ngomba rero ko ngahi wanyu atamusi numwe ico kibazo cyo kwaduka mu mugwane cyangwa muterana amajambo. Ni munyemerere ijambo rero. Ntangorane harerega erega ntangorane iriho. Ingorane gusa nuko hari utujambo jambo uruntu hagati y'abakozi b'Imana bigatuma hari ubesheruyu cyangwa undi muntu muri mwebwe akamwagiriza. Kugira mu vyumve rero ndabasavye muri diaspora rufise urunani rw'abakozi b'Imana. Turafise urunani. Mu vyumve neza dufise urunani rw'abakozi b'Imana. Ibi rero ngomba ko dukora ngaha aye mwebwe ngomvye yuko habaho igikorwa cyo gushiraho umugwi userukira abakozi b'Imana muri Afrika y'Epfo. Okay. Twavuganye yuko nta bajana batagizene bataraganye. Communauté abarundi bose ba muri Afrika y'Epfo babeshejweho n'ijambo. Muri bagaburire ku munsi mugabo
bereke akarorero keza muce mubikora mu kwezi kumwe. Perezida, bano bakozi b'Imana n'abandi apana bo muri Cape Town gusa, hariho n'abandi bo mu yandi ma state, mu zindi ntara, tugomba ko tugira urunani rw'abakozi b'Imana muri South Africa. So nagomba mu South akora kubera yo mba muri etazi muri South Africa, tugomba ko haba urunani rw'abakozi b'Imana. Ikosorero sinzi ko byumvikana kugira ngo umukozi w'Imana n'abatiriganye ahanungwe nabo muhanuye, ntibizosubire kujya hanze ngo twumve ngo mwebwe muri ko muramenye ibyabaye, biherere hiyo nyene. Nivyo nyene, voilà, nico ngomba ko bashikako komsa. Umupastori wese twumvise genda aratuka mugenzi we, aca tusha tumutanga muri rwa runani, atari umupastori yananiwe n'umurimo w'Imana, tugomba tumufasha agaruke mu ruhongore, areke kugenda arata ururimi. Muvyumve rero, navuze abantu bakurira abandi ngaha. Aba bantu rero navuze bakurira abandi, navuze kubera iki? Kuko Bibiliya hajya iratubwira ijambo ryo kubahana no kugirane no gusonera. Je ni perezida n'iki mugabo twibanze ngo ngeze imbere y'abatama muca nivumagura kugira ngo marabubahwa, baramurira kugira tuvyumve kumwe. Rero mwebwe rero murongoye sagesse wo wingo vayo n'icegera cawe ingo ngaha imbere, n'icegera cawe nini ingo kaderingo, sawa, wowe hagarara ngaho aho nyene ni sawa. Wowe zana ingo ngaha n'icegera cawe, wowe ujejwe gukurikirana ibikorwa vya diaspora n'ingene ibikorwa, ingo ngaho n'icegera cawe. Perezida ari hehe? Wowe cuhagarara ngaha rero ca mwegera ino. Ngiyi message rero, message n'abataje bica bikorwa muri bano bantu aba ngomba ko mubahuza kaderi mugire inama mu ndwi imwe, apana zibiri, kuko umufambwe gunyobwa mu ndwi imwe muce mubatumako aba bakozi b'Imana bose atanu umwe avuyemwo. Ariko ndasaba inama mugani wiwe yubakane. Je ku munsi wa kane nzoja mu Burundi, mu itariki 27 hariho exposition izobera Houston, Texas. Iyo nzoba ndi numva twobigira mu munsi wa kane ku gatatu. Akwa kabiri bisaba n'umwana. Siweza kwa kitori kuanda shambuli na kubakaya gatori chaka kuona presence nazo kwenda kwa chikota oya nacho Diaspora inasinzira.